Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire nonge kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino higano cyacu ca gatondo ginekezo rya 2029 kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo n'ikiganiro kitagiye kubarambira cyane ahubwo ari ikiganiro tugiye kuyagiramwo ivyaraye bibaye ku mirongo y'urugamba twashoboye kubashikiriza ku munsi w'ejo kubera ko akanya kari kamaze kuba katugora. Muri kino kiganiro tugiye kuyaga ku mirongo y'urugamba turabe uko vyaraye ndetse nuko vyazinduye kuri uno munsi. Ndazi neza yuko abishima mukeneye kumenya uko ibintu bimeze cyane muri rubaya kabisa. Turaza kubashiriramwo ubutumwa tubabwira icyatumye Wazalendo ibintu bitagenze neza ngaha muri rubaya ndetse cyatumye ibintu bidakomeza kugenda neza nkuko abantu benshi mwari mwifuza yuko Wazalendo ishobora kubandanya igafata rubaya ndetse ikaca intege inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose turaje tubibabwire muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Kino kiganiro cyacu cy'uno munsi turaza kugaruka muri Rusayo hafi y'igisagara ca Goma, aho umuyobozi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF yaraye agandaguwe na Wazalendo mu gihe Wazalendo yari yibereye muri patrouille bamubona ariko arazemaze maze baramufata birangira bamugandaguye. Twaje tubabwira ko byagenze muri rusange muri kino kiganiro. Niyo mpamvu ndagusakura kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku mpera kugira ngo ushobore gutahura byinshi bigiye bitandukanye. Muri kino kiganiro dufise n'umusanguzi aza kudufasha kutubwira ibijanye na rubaya ndetse n'ayandi makuru abariko aravugwa hagiye hatandukanye cyane ayaranze umunsi w'ejo twarangije. Muri kino kiganiro kandi turaza kusimbiraho bitwa muri Murambura, ni muri Nzibira, aho Wazalendo yamaze kwigarurira ako gace bidasubirwamo 5-5 kabisa, aha muri Nyangezi plutôt muri Nzibira muri Murambura. Murambura Wazalendo yamaze kuba ihigarurira atagisubirwamo canke atakibazo na kimwe kigiyemo, nkuko amakuru muri ko murabona agenda atandukanye asakara ku mbuga ngurukana bumenyi muriko mugenda mukurikirana. Rero mu kiganiro tugiye kubana nizo ngingo nyamukuru tugiye kuyaganirako, ariko ndagusaba kubana natwe hama option subscribe niyo turabikora option no kuri kugira ngo tubandanye tubaha amakuru meza kandi ageze muri kino kiganiro. Mu nkundire duhere ngaha muri Murambura kubatahazi ni muri Sud Kivu, muri Sud Kivu aho ku munsi w'ejo habaye imigwano vuga ko idasanzwe yahuje coalition ya FARDC ndetse na coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Murambura yarabohowe na Wazalendo hamwe na FARDC. Amakuru tumaze kuronka nuko RDF M23 ngaha muri Nzibira ibintu bitariko biraborohera neza nabukeke mu gace bitwa Murambura uri Inzibira mu ntara ya Warungu muri Kivu y'Amajepfo. Ivuga ko wigaruriwe n'Abazalendo bashigikiwe na FARDC kuri wa gatatu gerekerezo rya 28 umunsi w'ejo turenganya, nkuko amakuru ava mu bene gihugu abivuga. Ugwaruka rw'abagwanyi b'abakongomani bitwa Wazalendo gwatangije igitero ku bagwanyi bivugwa yuko ari abagwanyi b'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma rubasha kubirukana muri ako gace. Ndavuga Wazalendo, abo bagwanyi bivugwa ko basubiye inyuma y'imigwano ikomeye cyane yaranzwe n'amasasu menshi. Ariko nubwo bimeze bityo umutekano uracari muke cyane mu bice byinshi bikikuje Nzibira ndetse na Muramba muri Warungu, nkuko amakuru yacu abandanye abivuga. Murumva neza yuko kugeza kano kanya tuvugana umutekano ngaha muri Murambura muri Nzibira Senzibira ubyekaziba Senzibira ni Nzibira ntabwo ari Kaziba, hari ukuntu bigomba gusa. Rero umutekano ngaha no kugeza n'amasaha tuvugana ntabwo wifashe neza na bukebuke. Mu nkundiye tumakure kubera ko dufise audio nini cyane ubutumwa bunini tubacishiriza mu tubabwire ukungene aha muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru FARDC bivugwa yuko yarashe ku birindiro by'umutwe wa AFC M23 aho bitwa muri Masheke mu karere ka Masisi kuri uyu wa 28 ukwezi kwa gatanu no mwaka, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'inyeshamba Laurence Kanyuka. Saa 9:00 zo muri Kongo ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo bakoze igitero cyo mu kirere cyangwa cyahitanye abasivile ndetse
n'inzu nyinshi zirangirika. Ibi ndazi neza yuko muco mumenya yuko ari Laurence Kanyuka yabishikirije. Iyo ariko arashikirije amakuru nkaya nta munsi n'umwe atavuga neza yuko hariho abene igihugu babipfiriyemo kugira ngo amakungu abone neza yuko Wazalendo na FARDC bariko barica abene igihugu kugira ngo bagire ubwitwaza, ariko ntavyo tugomba gutebako. Mu nkundi tubandanye niyi nkuru nziza novuga yuko ikomeye cyane, n'inyuma y'imigwano ikomeye cyane yahuje igisirikare cy'u Rwanda RDF gifatikanije na M23 AFC hamwe n'ingabo za Congo FARDC Wazalendo. Berekanye ubushobozi bukomeye cyane, ubushobozi bukomeye bw'umuriro. Ni nyuma y'umunsi wari urimo ubushamirane bwinshi FARDC na Wazalendo bisubije mu maboko yabo, ico bitwa agglomeration Zanzibira na Murambura muri territoire ya Warongo nkuko narihejeje kubibabwira. Rero novuga yuko ari ikintu cirikana neza yuko hari inguvu za Wazalendo ziri ku kivi, hari abana b'igihugu bariko barabandanya kugira ngo bashobore kugarukana amahoro n'umutekano aha mu gihugu ca Congo. Je renda vyishimira iyo numvise Wazalendo ikiratera imbere mu buryo bene ubu, urumva yuko biba biryoshe cyane atakibazo na kimwe. Iyindi nkuru novuga yuko yihutirwa ni inkuru novuga yuko byabereye ngaha muri Rusayo nkuko nabivuze mu ntangamarara, aho umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda RDF yicwe n'Abazalendo mu gihe ari karitembe canke ari kariyerereza aha Rusayo hafi y'igisagara ca Goma. Uyu rero ntakibarizwa mu mwuka, ntakibarizwa ku isi y'abazima, yamaze kwereka umukondo. Izo singomba kubabwira byinshi, ariko yariyo cyangwa kugira ngo ashobore kuba updating, ariko reka ndabasaba gukurikirana buno butumwa tubacishijemo kugira ngo busobanure byose twagiye turababwira muri kimwe. Abakunzi bacu, abakunzi ba B-Info na B-Info Plus, abakunzi b'ibiganiro byacu, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cikibiriraho, aho tugiye kuyagano vuga yuko ibintu bidasanzwe. Turaza kwibanda cyane ku bintu mu mazi iminsi mwibaza ariko mutaradonkera inyishu. Turaza kwibanda ku catumye Wazalendo iva muri Rubaya. Ndazi yuko umusesanguzi nko mwamaze kumubona yamaze kuba bitegura biri kubeza, arivyo tugiye kuyagira muri kino kiganiro. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina, imbere yuko aranabaramutsa, reka tumubwire, mumfashe muri commentaire tumubwire ati congratulations ibihumbi 50 by'abantu badukurikirana kuri B-Info, n'abantu benshi cyane. Bana umusesanguzi uyumva gute cyane? Merci beaucoup. Bon, vraiment c'est un honneur, n'umunezero. Kubera ko iyo utanguriye muri zero ukaduga ukagera ku rugero rwaho muri famille y'abantu 50,000 benshi, ni honneur, donc ni honneur d'enko y'ukugwo hejuru. Rero nka twebwe twakuze banka turabaturuhira bagakubita tugasubira hasi, muvyura umutwe basubiza hasi, bakubisisha gatsinsi. Voilà, dupavenye gukwiza ico gitigiri ucamva ko ari ibintu byiteka. Nkunze kumva ubu benshi bavuga ngo uyu mwana avutse ngo ni wasorora, mugabo n'ugutitura umuco, ahubwo bazi badukeze. Nimutwime mu byukuri, ego kuba twarashoboye gufasha umuryango wa B-Info tugakwira abantu 50,000 birenga. Ni stade Intwari zibiri. Voilà, ko stade Intwari yakira abantu 22,000. Voilà, stade Intwari donc zibiri wahagaritse n'abantu. Voilà, urumva ko ari ibintu byiza cyane gose. Rero osije ngomba kubyishimira, ahubwo kandi abishimire mwebwe mwadushikanye ko mwebwe twafashanije kugira tubishike ko twebwe twabaye abarongozi tuje imbere kugira ngo umuryango waguke cyane. Imana yabidufashijemo byakunze. Rero turakwiye mu by'ukuri dusara bwayi, turakwiye amakeke, turakwiye amabrochette, ibya byose biradukwiye kabisa. Ubwo rero nshingiye ko ndamutse nabage kwana tumukiro kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Murabona ko bibaye ibintu special, tuje ku celebra abantu 50,000 ndi kumwe na Cody the Black behind. Umwe twata umba na chaîne WhatsApp umba niteka byiza cyane, biraryoshe. Si bwako nabise bivuga ko kumbure
haraho twagiye tuvugana private na kuri bimwe n'ibindi abatwibutsa ati burya ni kingene mwatangura bigendekeranye indomi bikagorana tutaboneka exactement kandi barabikunze cyane gose mbwa mugeze kuri no rugero rero nago biraryoshe cyane kuba rero mwumve ko nishimye kabisa oya biranezeriye cyane kuba dufise abantu 50 atamugurano arimo ko numva ngo barabagura c'est vrai hari ababagura nizere ko vuba cyane nyuma telesesiro of course yes mwana musangozi dufite byinshi tugomba kuyaga muri kino kiganiro biri ku meza ariko ndibaza wamaze kubona wazenda ko yagambaniwe inyuma y'igihe kitari gito ukafuka tubitahura kumwe udashaka rero turabihamo igituma tubitahura kumwe none uvuga ko wazenda yagambaniwe aho ntitubahuriza mwana musangozi reka je amakuru mumaze kuronka Wazalendo igihe advancinga neza ku mirongo y'urugamba twarababwira abantu ati Wazalendo umwanya n'umwanya irinjira muri rubaya centre mbe ni karasanya nawe natubwira ati kabisa mukanya murongo urabona ko kandi n'umuzalendo ari CFTR twategerezwa ariko mukanya tuza twumva yuko Wazalendo yagize nti yasubiye inyuma ngo hariho ngo babategetse kugira ngo gusubira inyuma ariko tugiye gutohoza abantu turababwira ati nta tiko turabona ryatumye yabwiye Wazalendo ati subira inyuma ariko amakuru yo mu gikari ngani w'abanyarwanda amakuru yo y'ubutasi nuko Wazalendo yasavye indege bena FARDC biranga iyo ndege bayibimye kugira ngo bashobore kwitaba baramusanguza manzere kemeje ngo ubutasi bwanje bavuga ati ubutasi bwanje cyangwa ubutasi bwa kanaka okay nabisomye ku kinyamakuru Actuality bugaciro nuko ati bitangaza bandanyari nkuko ati bitangaza Wazalendo yasubiye inyuma kubera ko babuze ubufasha bwo mu kirere kubera ko inyishamba z'u Rwanda zamaze kwitegura muri rubaya n'ibiko vyinshi n'amadrone kamikaze bari bamaze kuyazana ndibaza ivyo waravyumvise bora musanguzi Wazalendo yabonye to kwishora mu muriro kandi nivyo nawe ntiho kwishora mu muriro ubona byagiye kurangira Wazalendo igizene isubiye inyuma ariko izo drone yo ziboneka Wazalendo ari kwa advancing bya bindi rero fadikanya mena karasanyi uno musi twumva ivyo mutobye je nibaza ko kodi nibaza ko amakuru wazanye nayo ku gitangaza makuru cyitwa Actuality sivyo niyo ni refeye ko kandi kijya gitangaza makuru sinzi ko gikurikirana neza cyane ntabwo cizewe inkuru gitanga hari izo bahimba hari izo biremera urumva ariko bavuze ibintu by'amadrone Wazalendo yayisavye kuva bwa mbere nawe warabikoze kw'ikiganiro reka nkubwire ikintu kimwe sivyo ico twemeranya twese nuko Wazalendo yasubiye inyuma yes uyu munsi Wazalendo uciye mu nzira z'ibinywabi iri asi kilometre 6 kilometre mbwa mu nzira nyabagendwa ni Akenzi kilometre iri muri Kibabi none wowe uvuga ko Wazalendo yasubijwe inyuma igihe Wazalendo isubira inyuma bagiye bayirasa none wowe kwishora mu muriro ndo wandiko ndakubaza Wazalendo kuba yarakoze hopli tactique yasubiye inyuma bayirasa yabonye isubije inyuma yari isubije inyuma kubera ko yabonye ijanye n'umubera ko none yasubiye inyuma kubera fata gatebe nakubwira ujya mu kintu ingene wagenze ahubwo tubwira icyatumye isubira inyuma henda kwereke tahura double yuko rubaya niho hari ibice 80% bya financement y'ubwami bwa Tutsi Hima urumva nukuvuga mujya mugambi wabo wo gushira ubwami bwabo hano mu karere financement ibice 80% biva muri rubaya bayibuze nta cokore siwejo narerekanye ingene abantu badukana batababarire muri mega connection ntizimeze neza cyane voilà ama like kabisa abantu majana 250 like nizike cyane mu nduza ama like voilà example like tubandanize tubandanye ndabona ibintu biza kuba byiza connection ni nziza okay nako ndavuga nti rero kodi ico abantu bagomba gutabura ni giki rubaya ni finance Hima Empire ibice 80
kwijana wumve ngo kuba botakaza Rubaya ntiwumve ngo ni Kagame batakaje Rubaya n'umugambi yes kuko ba planifiye umugambi barize hazova budget ego aho buryo buzova no kuvuga bateganije kare bazokwifinance ego hagitwara Kabila byari byoroshe kuko Kabila yari mu mugambi yari muri system mugaba haviriye rero byaciye bitanga gutopangana yego so Kagame amaze kubona Wazalendo na FARDC bari kwa advancinga kandi ku muvuduko uteye ubwoba cyane biteye n'ubwoba nivyo koko abanyeritrea baraje abanyakenya baraza Sud Sudan baraza wanashaka n'abaganda baraza n'abafaransa bicaye mu hajya niho bari bibereye abo rero ntibari bateye ubwoba Wazalendo kuko no kuva batangura ama offensive ya Rubaya kandi baje buranforce ego Wazalendo atanguye kubakubita aba bose ariho bari Kagame amaze kubona vitesse Wazalendo iriko aravuga ati aba bantu njyana amavampire abantu ntibabaho ibi nibiki n'amazo umunsi we bakigarura ubuce butatu bune mu misi ibiri bigaruye ubuce 9 aravuga ati negative abantu ntibabaho ndashaka abo tuze twibutsanya nuko twagiye twivuga bakunze kuvuga ngo coordinateur wa Tutsi Hima Empire ngo ni Museveni ego mugabo c'est pas vrai ninde coordinateur ni Kagame niwe akordona ibikogwa bya Tutsi Hima Empire aha mu karere ego amaze kubona ibintu bigenzuko aca yumvira sina plan B sina plan C ni plan Z kuko izindi zose zaramaze kuzikoresha zarazi durani ntibari bazifise zirabaneutralize ibifano bari bafise zyaranze aba mercenaires b'Abafaransa n'abakinnyi b'Abafise même des satellites z'Ubufaransa zariko zirakora à leur faveur mugabo byarazi aca avuga ati rero reka nikore kuri plan ya nyuma iyi plan kanka c'est fini ubwami bwa Tutsi Hima Empire ego buzoba buhenebereye buzoba bubaye fuzo bukoze taurako Kagame mu gukordona ibikorwa bya Tutsi Hima Empire mbere ni punguza wajinga nukuvuga kurakurana mu mwebo bwanyu nuko nyene ni muri ntumbero mugabo ni muri ya politike yo guhonya abahutu n'abatutsi n'abagira umutwe abatutsi badashigika ibyumviro byiwe ntabagira umutwe kabisa abahutu n'abatutsi bihuriye he niyo plan hama iyindi nzigira kabiri ni ya yindi yo gufata igice kinini bagomba gutangura kuri les pays umuryango umwe bazigire empire Tutsi Hima Empire inyo objective so Kagame rero amaze kubona plan zose zansi aravuga ati jewe ndaguye mu bana jewe umusaza bemera guplanifia bemera bizeye kuri ibi na biriya ndabigenze gute ego Kagame ikintu yakoze yaciye akusanya abahutu abari mu Rwanda abari Goma abari Bukavu babandi bose bagenda babeshwa ngo bagiye kugwana Irani bagiye gutanga umusada muri Ukraine mu Burusiya bose acarabazana barunda muri Rubaya ajya makamyo tumva ya makamforo bariko barazana none mu makamyo 45 yaje je namenya makamyo 30 harandi kenzi yaje amakamyo kenzi yaje yuzuye ibihutu abahurumva nibo baje buzuye muri ajya maka baje kugwana ugo muri Rubaya exactement anda kwibutse ko ego dabo impamvu Wazalendo yagize ama avance ateyuwa kuri rya rugero ego nuko hano muri Rubaya hari intoranywa zabo babandi bari bagiye kubabika muri Rubaya babakwiye ku ma front line atandukanye bavuga
ati Rubaya irarinzwe bien reka tuhashire zijya ntoranywa zacu Wazalendo nayo iryo bangiza kurimenya ikivuga iti baca bashusha muri Rubaya barabahurungurura babonye bagiye kuya Rubaya centre Kagame aca yikora ku bahutu anabadeployer Rubaya pa Wazalendo yarigeze ku kilometero kimwe na Rubaya kimwe na Rubaya kandi n'ubu tuvugana ntibaravayo bose hari abaguma bifatira tu video ariyo ba yego Wazalendo igizuku ibona umukenyero bahinduye ravuga iti mama yangu sawa gushora umutwe Kagame atuzaniye bene wacu gusa tahura ko bajya abahutu batwawe kugwana muri Rubaya ntibabishaka ni hamwe hitegeko nukuvuga yabashize shwa uragwana utagwanye uramene ku mutwe niko bimeze babandi rero bintoranywa bamwe bahunga urugamba bakirukira inyuma Kagame yaciye batwara hehe za Nyabyondo kuko ari hatuje abatwara za Karehe za centre Masisi urumva kugira ngo baje gucunga bijya birindiro bitarimo intambara Wazalendo maze kubibona kiravuga iti nta mpamvu yuko twokwicara na bene wacu iyi ni ya gahunda ya punguza mjinga Kagame azanye akeneye ko twebwe twimaranira entre nous hagati yacu Wazalendo icitamwo gukora repli tactique Wazalendo ntiyasubiye inyuma bariko barayirasa ushaka kino kintu bacumve neza hari bitangazamakuru biriko bizana inkuru sinzi niyo bazikura ntibanakora n'umwanya wo kugira amatohoza urumva ngo nawe ntubise wakoze iyo nkuru ngo umwami wa Katare ngo ya telefone sinzi kare bona ibonye jivya Katare navyo nabisize ngo umwami wa Katare ngo ya telefone ngo chef d'état major wa Kongo ngo hama ngo Wazalendo ngisaba ngo indege ngo barazibima ebagabo Wazalendo yari gisaba indege ko Wazalendo abasivile nka jewe baharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo ntibasavye indege basavye renfort yo mu kirere none si indege none basavye kuza kurasa renfort mu kirere indege ariko nibasi bo bayigendeye kuva bagitangura iyi ntambara yo kubohoza Rubaya drone yakoze kangahe ko zaje zirasa hahandi gusa muntu zere kuri kajya gahoteli muri Rubaya ntabwo byari gukunda kubera ko hari mu bene igihugu benshi ibintu byari gukunda mugabo batravyitwaza ngo nakagambane c'est faux et archi faux Wazalendo ntiyagambaniwe kandi Wazalendo ntiyarashwe ngo isubire inyuma Wazalendo ntiyatinye ramforo zaje Wazalendo yase gushitsa umugambi wa Kagame kwica bene wabo Kagame yarakeneye ko Wazalendo irasana n'abari abahutu kugira ngo bamarane entre bo Wazalendo nayo bayabisomye kera ikikoriki ikora repli tactique ndakwereka impamvu rero izi ntambara zinayobeye impamvu izi ntambara zigoye Wazalendo maze gusubira inyuma yaronse amakuru yuko babasirikare ba Kagame bintoranywa babatwaye muri za Nyabyondo za hehe niho yaciye itanguza ama offensive Wazalendo yaciye basanga Nyabyondo ejo nakoze ikiganiro umudaramwe urumva Wazalendo umenga isigaye yasa amasasu y'amacakubiri baramaze kumenya umugambi wa Kagame ubu nabo baratoranya ubu nabo niyo bariko baragwana basigaye batora ntibapfana bagavye ibitero bapfuwo ubateye iratoranya bana ko bacaja Nyabyondo kuko bari bafise amakuru yuko Nyabyondo ntoranwa ariyo zahungishirijwe urumva kugira zikingigwe uyu munsi naho Wazalendo yacivumbura muri Kabare territoire ya Kabare muri Cuga nyambari Cungwa ibintu nk'ivyo nyene nimbari Cugwe kuko yarose amakuru ko ariyo n'abandi babajanye bivuze ngo mbe kutibuka abarasiwe ujya mu ofisiye bishe n'imbwa hajya hafi ya Rubaya urumva nako hafi ya Goma w'umunyarwanda donc tout ça Wazalendo yarakaye cette fois yamaze kubona ko Kagame nta kirikara gwanisha igisirikare ku gisirikare akeneye kugwanisha ubwoko ku bwoko bumarane bonyene wala umuhutu arasene n'umuhutu nibyo yatanguye waruzi ko uyu mukuru no waza kandi yambera bikoze ubundi erega ntandi mahita mwafise
kuko abahutu benshi bari muri M23 bose barirutse kuko bamaze kubona iyi mikino Kagame ariko arabakinisha waruzi ko ikintu cadindije izi ntambara wanashaka tugende muri hariya muri Minembwe ariko bari umukenyero nyene yataba umukenyero aba Kagame muri Minembwe intoranywa ziwe zo muri twigwaneho yarazigije inyuma ashira kuri front line abantu bo mu bwoko bw'abahutu wazaranje nabicunguje avuga ati abo ibi ni biki bajya nitwigwaneho bajya ni M23 bajya ni RDF baciye bafata systeme bafata madrone bashira ko ivyuma bigira amajwi biduza amajwi bagenda batanga amatangazo n'udupapuro mu gisagiri baba gute mwishikane ku birindiro biri muri Karingi Kakenke na Mikenke urumva rero nimutangare mwumvise na Rubaya drone za FARDC zigiye zitanga amatangazo nkaya ni kubera iyi mikino bamaze kuyimenya bamaze kuyikenyura sasa bino bitangaza makuru byo mu Rwanda kubera biri très fort mu gusaka ikintu bemera abantu bagabo sha iyaba ubuhinga bafise bagukoresha mu nzira nziza tibari biza barabahinga cyane baricara muri labo agategura inkuru y'ikinyoma neza ayishikije no kwavuga ati yego vraiment ibi nivyo ibi nukuri udafasha umwanya ngo uvyumvirize neza ntushobora kumva ko ari kinyoma ubu rero isi yose ziko wazarendo yakoze repli tactique kubera nako abana iziko wazarendo yarashwe isubira inyuma oya wandigeze iraswa kubera bagambaniwe ngo na FARDC ibi sivyo ibi ni binyoma si vous voulez bien wazarendo iracari hariya usibye ko igice c'est vrai abasirikare bari visible barasuye inyuma mugabo ntibasuye inyuma barashwe wapi nuko bamaze kubona kajya gakino Kagame yateguye ibi rero mu byumve ngo Rubaya iracari Rubaya mumve ngo igihe Rubaya izobatushe bazoba bakoze kuri servo ya Tutsi Hima Empire ibi niko bimeze rero abantu babesha ngo wazarendo ngo yagambaniwe c'est faux et archi faux abantu babesha ngo wazarendo yarashwe isubira inyuma c'est même faux et archi faux la vérité ya Rubaya nuko basomye urugamba exactement barusomye barabona ko Kagame atamuganeye ni bimwe mu kindi bavuga ngo yibize nawe yimifu Rubaya itakuwa rekipere wazende yashobora kwa basubiye intoranywa ntibari bazisanze iyo ziri baciye bugura ni mafro menshi basanga hamwe n'ahandi mu gihe baciga yindi mikenyuro yo gukonkeresa Rubaya nuko bimwe nuko bwana Musesangozi tugerageje kuraba mu byo FARDC mazimisi ikoresha aha muri Rubaya ho ko twumva biriko biragenda uko ntiyokora kujya yabikoze mu Minembwe ibarungikira ubutumwa kugira ngo abarungitswe kuri floor babone neza yuko ibyo barungitswemo ari bya bintu byo kugira babamari deja batahuri bakoresha buno buhinga nivyo narimeje kuvuga ntimuze mutangare tubaze amadrone natanga de message erega ari kimwe mutazi bamaze kutavyubahiriza ari kimwe mutazi mbese gato urabona bano batwaye muri Rubaya hari abakuye hano mu Burundi sivyo hari abasura b'abarundi barimwo urumva sinzi kumenga kugimari sawa ivyo ni sawa cyane kabisa ino ni sawa ndabibona babeshwe ngo bagiye gutanga umusada muri Ukraine
n'Uburusiya meme na Iran. Ibi twarabivuze turavuga ati bemwe abantu muragabe ibintu bimeze nuku nimugwe muruzi mugwita ikiziba cyane hari abavuye hano mu Burundi hari abavuye mu Rwanda hari abavuye Goma n'abahoze muri FARDC n'ababandiro bagenda bashino basake na la réalité des choses. Barimwo sûrement et certainement. Wazalendo kuba yabiyumviririye siyo wajinga. Wazalendo sabajinga bafise ubwenge nuko abenshi muri bajya ntibatahura plan ya Tutsi Hima Empire ntayo batahura rero kugira ngo ntibaze bapfe bazira kutamenya wazalendo yahisemo gukora iyi strategie na systeme kubaha umwanya cyane kubaha umwanya rimwe nkunze kuvuga ko ubundi gutiba kw'intambara nubwo abenshi bafata nkaho menga abari intege nke cyangwa iki birafasha cyane birazanira inyungu cyane ku mpande zimwe n'izindi strategie wazalendo yakoresheje rero nitugume turabeshwa nitugume tumva ibinabiriya uko niko kuri nuko aho hari muri ruba ya Baramusangutse kubera ko tugomba gukora ikiganiro kigufi cyane kugira ngo abantu amakuru abashikiho mu buryo bwihuse tubaze dusimbire ngaha nyine wavuze muri Kabare aha muri Kigwe hari amakuru bavuga neza ko wazalendo kano gace iyi centre ya Kigwe yoba yayigaruriye mu ntambara zabaye guhera ku munsi w'ejo Baramusangutse ushobora kutubwira uko bimeze nuko byagenze muri rusange kugira ngo dushobore kuyaga n'ibindi twabateguriye. Urakoze cyane bwana journaliste Kodi. Musanzwe ni muri gwa rukurikirane guko wazalendo ubu nayo irikirahiganwa n'intoranywa za Kagame. Ubu ni contraire. Ubu ni contraire. Bakunda ati undira ume hakurira babiri. Niko bimeze. Yo system. Muri territoire ya Kabare. Centre ya Kigwe mu ntambara zatanzwe kuva ku munsi w'ejo. Uyu munsi wazalendo yahigaruriye. Bimwe munda kuvuga rero. Iyo umuntu akubise fresh akakunesha. Akurisha umucanga. Nakurisha umucanga. Ikoriki ikitegura n'inama. Yo kasuzugurwe ikoresha inama bene gihugu nababwira ati amazi nakiriya yandi umurimi natori suka je kurima uworora impene yiwe na yorore aticura ngo babandi baraje kuzimwaka kuko twibwa abana b'igihugu twahashitse twahashwaye tibikorwa musubire mukore exactement ariko kandi hano ntabwo byari byoroshe haguye abasirikare batari bake bategerezwa kandi shaka abantu mutaro zino ntambara d'abord mwishe mu kibanza cha wazalendo wazalendo ifise ishavu en double d'abord shavuye kubera ko u Rwanda gwihagiye ubutaka bwabo deuxièmement bamaze gutahura ko u Rwanda ruriko rubateranya na bene wabo nuko u Rwanda rukeneye ko niyo mvuze u Rwanda mu mbaga akaduka FPR Inkotanyi kubonye ko abanyarwanda bose ko hariho abatabikunda exactement bakeneye ko rero umuhutu ku muhutu bamarane bikuraniremo bonye bikuraniremo apara mugasashe shaka kuzishana mu safuri urukura zikaranga ziguma zigwana kandi ziko zumva n'umuri ziko zirafarumba wazalendo babanse kubisenene banse gushuka mu gasashe kamwe na bene wabo hano bahisemo gukubita hopli Kigwe rero iyo muri territoire ya Kabare uyu munsi wazalendo ya kabisa yagaragaje isinzi yakubisirirukana abasirikare baradef na M23 maze ubu niyo ihari ni urayambwiye ati mimi niko nakula Bugari ya tate yangu amenisongea ugari na sombe kabisa niko pachugwe yamaze gushika Kigwe kabisa niyo yicaye wono muzarendo avuze ati genda hari namaze kugenda namubonye kuri kaya kare sindagwata ndamuzi premo ndamwamagase mimi niko nakula Bugari na sombe gatendo amenisongea ari umuntu ambwiye ngo ntunganye neza kamera mugaje mbona ni bazakare ntuzenya ni kirere nta kibazo tubandanye Baramusangutse hafi ngo ya Nyiragongo hafi y'igisagara ca Goma hari mu official
hakurya akanyana ngo bahagandaguriye bano basore b'abazarendo. Inkuru wayumvise? Yes, iyi nkuru nayimenye ni gihe abazarendo usanga ariko ariyereretse. Oya byagenze gute? Ndimo nakubwira. Boss, je narabaye mu mazone yaba arimo abaroberi mu myaka yahera. Ego. Igihe CNDF Darekira umuhari bari mu ishamba na Paripioto FNL. Ego. Naraho mazone ba control. Hari ukuntu baba bafise maneko zisumbi z'igisirikare ca leta. Aba maneko basumba igisirikare. Dabota urako atakiro ibintu biraba. Nta kirobere gikunda hanabe n'igihugu batabishaka. Oya nibikunda bram. Naba rero nico kibazo bagize. Aha muri groupement ya Rusayo. Yego. Urumva? Wazarendo bari muri patrouille de reconnaissance. Yego. Bahawe amakuru ati wana hari ahantu hica mu officier ariko afata gacupa hari ku mugoroba wo kuri wa 26. Wazarendo cyagindisa nka kweri nivyo umu officier ku gacupa ya abate bari hariya kandi aricacara bano bamwishe nabi kaba aricaca nyene no kwijajara deja urazi yuko ahantu baye yuko habaye mu buryo burireka. Urumva bamwishe baca baterera ibiziga ngaho nababa nuze nyabiwe bose. Urumva icyari kibabaje n'igiki abene gihugu bazindutse babona ibiziga hari ntibari mu bihambe wahe bagize batanga amakuru babwire bene wabati nako tuze batumese nigikunda hari abene gihugu bagenda bafotora urano mu office barira kwa masaka nabate biwe bakuti foto bigira birababaje cyane ni atari bwa musangozi ndibaza yuko bamaze kwabwira yuko ngaha muri groupe ya Rusayo yaguye kabisa ariko rero no muri wari kari hari byinshi yuko birahavugwa mu gace bitwa Misambo zinyeshamba ngo bimeze gute. Aha rero muri Misambo hoho ni too much ibi byose byabaye ku munsi wejo muri Misambo bahagaragaye mu ifu nyinshi FARDC nako RDF na M23 zantoranywa zabo nizo zarongiswe hajya zicaro zigira ba commando ma jacket mu kirundi ugomvye kuvuga ba commando ma jacket bigize nyene kare abantu bakomeye batagomba kubana n'abazarindi bagomba kubirukana babashike mu kirundi bavuga ngo batikora baca bagabe igitero hano muri Misambo hari ibirindiro bya Wazarendo ntibamenye ko Wazarendo yabarabiye mu rugi barashitse Wazarendo nayo irabakira ibahenzimano zikwiye sur place mu ntango z'intambara ibiziga bitanu by'abasirikare b'u Rwanda aha muri Misambo zantoranywa zabo cyanke bari bagambaniye oya kandi bari bagaba igitero erega barashaka kuja kugaba igitero ugasanga wewe wagambaniwe none ugiye bakwitize none ugushika ubwo nuzi ko muri RDF barimo kagambana kenshi cyane d'abord tahurako abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo ntibagikeneye kurwana wapi babikora kubwitegeko rero hariho ababavuga bati jewe reka nitangire amakuru nze gukiza ayanje magara mbe waruzi ko muri kino gitero cyabaye hano wari kare hari abasirikare 15 baburi birenge b'u Rwanda ntibanyurujwe abo baranyitse ntibanyurujwe barishikanye abana bapanza kare nyene bayazana aba bamenye ati muzoja kurasaha babwira Wazarendo twari twibaniye neza aba bashefu baje bashatse ngo dukora ibi twe tuzoza oje narumvise inkuru y'ikambira aho y'abasikari ba M23 wa RDF ngo iyo bagomba bumvise ko Wazarendo igomba kugwa ku gitero baravugana bagaca bagenda bagaca birasisha Wazarendo itaraza bagaca bigira Wazarendo ikazi bavuga ko ipati batwiruka nuko basigaye babikora erega baramaze kumenya ko batanzwe ku bitambo baramaze kubimenya niyo mpamvu rero bano 15 sibo babonye bavuze ati muje kurasa hanaka ati contact za naka turazifise Muzarendo ati ama tuzoza mugabo rero ntimuze mutugirire nabi none ubu ni babayeho neza rega cyo narabonye ababiri bibishikanye bakomeza kwishikana ku muvuduko muremure ku murindi munini so humva ko rero igisika cy'u Rwanda mu byukuri kiri mu bibazo
biteye ubwoba hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwa mbere bamaze kwigaburiramo imigwi, baramaze kumenya ko hariho aba pro Kagame bashigika intambara cyane. Aba bashigika intambara ni babandi babwiwe ngo inyuma y'intambara tuzobagira abanaka mwe muzo abayobozi. Abandi akavuga bati ivyo mwodusezeranira byose we don't care, ntabyo twitayeho, twe dukeneye amahoro, nta namba tubikeneye. Aba rero nibo iyo bagiye kugaba igiterano runaka barose akaryo barirutse banasepa. Ngo n'ikibazo cy'ubutunzi ngo ntabwo cifashe neza ari hawe. Niko biri ndiba turamaze kumva mugabo Kagame politika akoresha ni yayindi imbwihaze ntiyiga. Je numvise ngo Kabila ngo nakibaha ngo byose ibyo bifuza ngo niyo mpamvu usanga uburyo bujanye na finance muri M23 bwase ko hari umusirikare wa RDF aheruka gufatwa yarabivuze. Yarabivuze yuko ibijanye na finance mu mino misi bitameze neza. Kumbure nabyo arashobora kuba inkwezi y'amarere, ugasanga nivyo biko biratuma nabo bari kubariruka cyane, kuko uno munsi umugani wawe ntushobora kuza kugwana ufise inzara mu wani bikunda ntikibaho ntibikunda atana korone befu uri kuraronka. Mbe urazi bana usanga uzi hari umusikare je twayaze yakunda kuja muri Kongo yambwiye ati twe turashobora kumara imisi 3 tudatetse kubera ko urusoro rw'amama udafise korone befu aho ufa kwera ukira gufatisha umuriro ukazomva ibomba abantu cyera uca wiruka. Burya aba basore bagiye barabizi neza ngene situation ziba zimeze. Tumera nk'abarangiza kino igane mbere ko dusoma ama commentaire ndabona yuko ari menshi. Abona musisango zika dusimbire ngaha muri ruhoke na Nyabyondo biriko biravugwa yuko hari umusirikare wa RDF naho yongera arahafatirwa ndetse ngo yashize ku mugaragaro. Sinzi no nkuru yuko waba wanyuma ahubwo sinzi ko utabonye iyo reresi y'umusirikare w'u Rwanda yafatiwe je mu Rwanda yabiri hajya ruhoke na Nyabyondo ntawe nari bwarabe. Waza yavuga ati ntaco twamugize nguyu arakomeye aratemanya yatanze amakuru ariko avuga ati jewe na ninjira igisika cy'u Rwanda terane naje muri Kongo kubika igihe dufise objectif donc ivyo yavuye kutangaza makuru gucamba ko hari nandi makuru y'ibanga yatanze so wazarendira ikirerekana professionalism mu nambara urumva hamwe yatangura kwamba kuwa nambaye bodaboda n'umugobore bakavuga ngo reka Kagame sinzi ko yigeze kumva ko ijambo yavuze yuko badashobora ngo RDF zishobora kugwana n'abantu batagira isuku ndavyibuka kuno umunsi w'abagabo bamugejeje habi bamaze kumukiza asikare benshi cyane kabisa abantu badafite turiko tubona bimwe bavuga kuri waza mu ntango bigaragara ku basirikare babo. None mwana ndaki yavuze ngo abasirikare b'u Rwanda ngo biruka gusumba umusasi barirutse barashika urusasi mwana ndaki nawe igisanga yarenge nuko bana musango zisinzi yuko gatugire mu makomante ikindi wokongera ko yuko ndabona tukoze n'umwanya muremure mu makomante hama turonka n'undi mwanya gutegura ibindi biganiro. Reka turabe mu makomante turabe ingene vyifashe. Ndabona ko komante ni nyinshi abeshi bakeje cyane kubijanye no gukwiza ibi bihumbi byinshi. Ibi bihumbi byinshi nkundire dusome commentaire ni nyinshi mes chers amis. Mu nkundire tubane byari bimvuruze gatariko birakunze bunibo one bere yanditse mukomere cyane merci. Byagenze gute Wazalendo yaragambaniwe kweri kuri musango yagutanze sinibaza yuko ariko kugambana nkuko benshi bari bavyibaza. Je nkunda makuru yanyu merci mukomere. Ku Gasaro TV ko bavuga ko Abazalendo basubijwe inyuma nivyo wapi ibi musango yabisiguye neza yavuze yuko Wazalendo itigeze irasu nta nibuye bayiteye kabisa nibuye kabisa. Abandi bazati komera musesanguzi murambe nk'isima ya Dangote. Merci beaucoup. Turabumva 5 ngaha muri Kenya. Merci Innocent, merci musesanguzi nawe uremeye ko Wazalendo yasubiye inyuma. Wewe na Kodi muribuka ukuntu mwabandanya mutubwira ngo Uvira ntirafatwa naho yarafashe ndibaza twe twaratanze kwa uyu muntu amakuru afise twebwe turi mu hambere batangaje kuri kw'ivyaho exactement twebwe bambere twabitangaje ko twari hafi y'umupaka turabizi yes turi kumwe merci jambo sana Kodina musesanguzi mwese mukomere cyane kandi ndazi ndi mu bambere batanguye
ndi mu mbere batangiye kubakurikirana Kodi arabizi rero congratulations you all merci beaucoup. Thank you. Karibu umuvyeyi wa B Info please. Merci beaucoup. Yambo bene wacu uyu muhungu yahorahe amahoro cyane. Turahari mukomere turi umwe mukomere bene wacu turabakunda merci. Tubwire bishasha vya Rubaya musiguzi amusisanguzi uzi gucukura aho uva ukagera kandi ushobora kuba werekwa. So ntibazabaguteranye kabisa. Turabashimiye muravuga neza. Ikibazo dufite mu karere k'ibiyaga binini, coalition anti-Hima Tutsi Empire irakenewe ngo intambara ziheremekana kandi ikintu cyumva gute? That is true. Iki coalition reka ngubike ikintu kimwe ko ka urumva twadusubiye muri vya bintu nyene byo ku oya mu bisanzwe oya si Bradofe. None erega bacise ngo Tutsi Hima Empire n'ubwami. None nk'ubu ndagwakaro ka Tresemple agatogwasa na Gahuturemi. Bon c'est Gahuturemi l'initiateur. Ntiyashizeho Parti Hutu. FNL. Parti pour la libération du peuple Hutu. None n'abahutu bose bari muri Parti Hutu. Negatif. Muri leta ya Buyoya harimo abahutu yari yashizemo. Même si bakoreshwa. Ngo barabahutu. Bivuze ngo iyo baca bavuga bati tugomba kunetreza tous les Hutu. Dushingiye ko bafise parti do Parti Hutu. Bari ko barenganije. Send defuded. La majorité barabahutu. Bon, barimo n'abatutsi mugara majorité barabahutu. Bahabaye kandi ari Parti Hutu. Bivuze ngo rero ikibise ngo ni Tutsi Hima Empire. Hariho abatutsi nzi batacerekwa barakigwanya cyane gose. So kuvuga ko rero hobaho anti-Hima Empire. Coalition anti-Hima Tutsi Empire. Nivuze ko yo bari ko barasigizwe n'abahutu. No. Ahubwo yo bari ko barasigizwe n'abatutsi. Badakeneye ko ari abantu babitirira mu gukora mabwa bakishiramo n'abahutu babitahura kumwe. None muri projet ya Tutsi Hima Empire ntibakoresha cyane abahutu cyane kandi banabizi kubera inyungu zabo. Donc rero uyu muntu ndamushikiye cyane, il faut qu'il y ait une coalition iza kugwanya iyi ideologie ya Tutsi Hima Empire. No merci beaucoup kubasigurira ndibaza washo kubitahura. Uyu muntu yakibajije kandi ndaziye ko ikibazo kiri mu bwenge bwinshi cyane gukwiza 50 n'amateka ageretse ku yandi, ahubwo ngomba nihe akantu kabisa ntibisanzwe vraiment kagutembeneza cyane. Abahutu bubahwe batumye Rubaya idafatwa. Haha uyu mutipe isongo anywa ni hatari. Uzi ko avuga story umuntu wese akabona ko ari guhimba haha mu Rwanda. None ntabwo nyine ntabwo bemera mugabo abani babandi bemera kubatizwa. Urabona umvuze ni Kagame uyu munsi donc mfashe nkatanga speech ya Kagame nkuko yayitanze aza ari opose ari opose kabisa. Kubera iki baremye do naba negativisme bari muri nta kintu kizana kimwe bigira bemera. Niko bimeze atari cabo exactement. Abahutu twaraciye ubwenge musisanguza ahubwo nibarungike microphone ize kubabwira bishikane kugira ngo bishikane ikiwakivuze. Yego Mutama nta kagambane kabaye kandi Wazalendo ntabwo yagiye kure ya Rubaya irahari. Nivyo important niyo babuze abasogosi kwiba amabuye birahagije. Ubu ngo ntabwo biriko birakora exactement. Ubu kilometre ni kiri fonctionnaire. Ubundi yavuze ati nibagira ntikira ntibagira niki canke ntibagira ntibana. Amahoro cyane amahoro neza. Nyabyondo ifiswe nande ifiswe na Wazalendo exactement na Faridese barahafashe jo wanyene utumwa ngo ntitwa Ritere namubonye Imana imwongera mu Ritere K21 ujye usubwo bw'inko oya ntavyo nzi K21 Kate wasindabize vraiment. Turaza kumubaza natwandikira. Imana iguhezagire cyane yongereze aho ukuye. Kantu wakoze n'akantu gakora abantu bake cyane. Yaduha agasara bwayi kabonetse n'utwabandi turakenewe ariko tuko pamoja sana merci. Ndi mu batwara Kongo ibirombwe vya Rubaya no bigira zone rouge. Uwo mbonye yuko ari kose
noca nturira kugira ngo babure financement bakaharaba nk'igishusho si umusesanguzi gusa uradusizemo akantu none ubu rero Rubaya bayihevye kubera irimo abahutu benshi nabisobanuye ntabwo bayihevye vuba cyane ni soon yes tubandanye nari nababuze kugira ngo ndababaze impamvu mutavuga rumwe kuri ico kibazo ndibaza ukuri mwamaze kukumva amasanamu nteka kuboneka neza nzotwaci tubitunganya mukomere cyane bene wacu muri ntwari cyane gose hama grande félicitations kuri musisanguzi gushikana 50,000 5000 personnes bamukurikirana vyerekana ko muri abantu bakamaro cyane merci beaucoup ni kubera mwebwe yes kubera abo nyene oya si sawa ntibimeze neza zinza twatunganije mwiriwe amahoro y'Imana shuti mwirambire cyane mbashimiye amakuru meza muduhumuriza kudukiza ibihuha bihahamura n'umunyarwanda yes merci beaucoup turabaramukije gose mpirimbanyi turabakunda cyane impirimbanyi akari ico gasigura ndakabera ramba okay vyuma bitwatunganije harimo ibibazo by'ivyuma twaje tubibaza wapi birakunda neza mu by'amashusho ubu ni bon iyo ni ukweri musuzuma ivyuma okay byace bigenda neza mwubahwe bavandi ubuse umwami wa Katari avugana na Wazalendo kandi guverinoma ya Kinshasa iriho Wazalendo sekikora nka communauté irinda bende gihugu ntabwo Katari bagacabisha ngo ni order yavuye Katari Katari nabwo yavugana na Wazalendo ibintu byo turashira mu bwenge kabisa kandi biratahuritse cyane burya barapfa ntibitaba Imana kuko uvuze ko bitaba Imana yoba ariyo yabatumye bajya barapfa ariko Imana sinzi yuko birashobora kuguhamagara cyangwa witaba uwo wakora nzi ko Imana ihamagara umuntu muzima cyangwa witaba uwo wakora mukomere turabumva 5 congratulations big brothers, thank you very much, big thanks namwe niwa ndagarutse okay kamera ibi twabitunda hari umuntu yabatuye indirimbo ngo bazorira ngo bayetware disanzwe bapasi warayizi bazorira bazoburiyo banikira itebe bitebuke ico gihe kizogera bazosarara bazosarara bazobura iho bagirane aho banikira akantu niko gahambaye buryo ego ikirere kimeze nabi catunganye je pense woni bon batterie faible ati ndaramukije kodi hama nibaze mutubwire yo Benita yagiye Benita agiye kuramukanya Benita ntari kure cyane ari mabanga mfate mugabane baza ko mu biganiro byanyu batsa kwa turi kumwe ego wobandanya ndiko ndarabaho naringeze uwo ni kodi yagarutse niwe nyene ibiri Rubaya bitandukanye cyane n'ivyo mwibwira n'ivyo mutangaza nonaha birahabanye cyane ubaze abariyo barakubwira ahubwo wowe nyene tubwiye nimba ari cubiziko twebwe ibitukubwiye namakuru niko kurise y'ubutasi tubandaye uwo yavuga ati ngo ubu mwakosoye ngo ibintu ni sawa yari amasanamu acavuga ati none nta kuntu abasirikare Kagame azarashora ku icumu boza baragambana bakiripotinga nibyo bariko barakora ku bwinshi turabakurikirana hafi ibimenyesha makuru bivuga ukuri ni yibi info yanyu Abazalendo babandanye kubita izo mbwa za Satani kabisa Satani buri arafise imbwa bazinyare kabisa gusa iyo bavuze ngo ijya bavuze ati imbwa y'umugabo bacavuga umugabo w'imbwa yego bitandukanye umugabo w'imbwa n'imbwa y'umugabo muzoze mukorana na kodi kuko Benita atwicisha intuntu yo kumubona ariko
Kodi turamuzi turabemera cyane gose Benita byarasi ko mumubona akahigo ni muragaca uba Benita amuhe ko batamubona gusa turabaramutsa cyane bamenyesha makuru turishimye nimba twakwije abantu 50 n'ibyishimo novuga nti Bienfo plus oye musesanguzi Kodi Benita mwirambire mu ruyigi turimo 5/5 ndaryohewe ukuntu wazarende iriko irakora neza ikiraka cyo gukubura utumende twasarama kabisa kuko ibintu bihinduka mwebwe ntimuhindure uyu ni wa munaguma garuka Sabrine tubwira ukuri nimero yacu yayifise Sabrine ego cyangwa ukoroke muri commentaire wandike la reality ego mwiriwe neza ndi mu rugombo ndiko ndabakurikirana 5/5 abantu mu rugombo nibe hari umuntu ejo twahuye harambye ati ndabakurikirana ndi mu rugombo hari abantu benshi gose ati jewe nitwa Naumu ndagomba mbaze musesanguzi mwenza ari hehe turamukumbuye vuba cyane umuntu wo mwimfita kugira ngo mutumire komera Bienfo ndakeje abanyamuryango twese Bienfo kubona twashikanye ihangiro y'ibihumbi 50 executive ya Bienfo isubire iduhe iyindi ntumbero twatake ikivi. Merci beaucoup, very soon. Mugabo gahunda nuko tuma gutanga ko dufise agasilva haji nyuma ko kwiza ibihumbi ijana. Good news, merci. Hanyuma wazarendo turayiteye intege ku kivi. Merci beaucoup. Uyu nimwisho w'abatutsi si bose komera cyane ndabumva ubundi ati mugume basangira ngendo arunda koze nk'ibyo ntuze nyakoze cyo bituma message zisubira hejuru. Imana imwongere umugisha cyane. Imana imwongere umugisha sinzi ko bandaniza aho tugeze kugira ngo subire ko ndaraba amahoro batama bacu duhe link imeze neza ya Kodi Empire byanse ko ninjira ndababaye haro link babahaye sinzi kari ya groupe cyane kari link ya groupe WhatsApp cyushiramo ya turaza kuyipinga. Okay, Musa Sanguzi Kodi mukomere iriko irasubira inyuma ariko isunyuma rya Wazarendo ryabaye mu akagambane ariko ntushaka kuvuga ukuri sinzi byagufashe katariko wahora je ku makuru mfise nuko abari bayoboye ijya migwano baba Fardes bamaze kugezwa Kisangani kwisigura uyu muntu nta makuru afise kumure uyu muntu nta makuru afise ego none ako kagambane ko mutakavuga none bamvuga ngo nakagambane yingo mukavuge ego kandike muri commentaire bagambanye kunukunuko turacafise nka 5 minutes zo gusoma commentaire cyane gose yinguka boko kagambane commentaire zicari nyinshi ndibaza ntikuva basinya amasezerano habuze iki ngo aba bantu bavanywe kongo ku ngufu none sivyo biriko biraba nivyo biriko biraba cyo kiraba hama ico charite contre Empire hima Kodi ndakwandikira ndakubwira ibiriko birakogwa kandi vuba bizogenda neza. Iyi message ndayiteze ndazi neza yuko uza kubitubwira neza hama zoze tubibabwire. Bonsoir, uno munsi ko muryohewe cyane umusanguza ryo uraryohewe cyane. Je nagiye twakwije abantu 50,000 donc nous sommes une famille ega déjà turenga 50,000 warubize twamaze kurenga donc nous sommes une très grande famille. C'est un honneur. Ego ibi vraiment ko ibi byonyine birahagije ko bavyonera umunezero. Ego birahagije vraiment birakwiye kandi biraryoshe. Sinzi yuko burabandanya ndabona harimo ivyitayemo dukomeze. Okay, nahatoye ndibaza kuva ico iyo twayisomye. Bonsoir, uno munsi ko muryohewe musesanguza niho naringeze. Uvuze impirimbanyi ni kuvuga umuzarendo. Exactement. Salama bagrandi frigoriste n'ibihumbi ijana tuzobikwiza kabisa kuko turabona sana. Imana imbere. Mushikawe na bati mwiriwe neza ndaho nacewe ninjiranye like nyinshi mukomere cyane musisanguzi. Merci beaucoup. Turakumbuye mwenza. Sister Brenda. Turakumbuye mwenza. Very soon. Very soon. I am from Uganda and Ilwari I for you. Merci beaucoup. Big thank you.
ye ikiganiro kiraheze canke kiratangura turi muri commentaire inshuti yanjye uragitangura ntaco Kenny Mugisha cusubira inyuma iyo ni nkotanyi usanga atana like yinjirana niko bimeze kabisa kindi naco dushimire cyane Izere big thanks merci beaucoup mane komeze guhezagira ngo bari Dubai nabo baradukunda cyane mukomere cyane abari Dubai ngo link yangezeho murakoze sana mukomere bantu banje nkurikirana mvuye Alabama USA aho ntabonye video canke ikiganiro cikibiriraho nca ndondera kuko izindi channel za YouTube nasanze badatohoza makuru imbere yuko babitangaza iyi channel iremewe. Merci beaucoup mukomere bene wacu turabumva turi ngaha irubumbashi muri Kongo turabakunda saluti sana saluti na we saluto uyagize ati Musa Sanguzi ngomba mbaze ni kubera iki Benita mutamutwereka Benita rasuga impamvu batazi imbere ya kamera hama Kenya gasati uwo muntu yumviriza amakuru ya vya binyamakuru vy'Ikigali exactement ndabona commentaire zimeze nk'inga zigarukiye ngaha ariko imbere yuko turindira yindi imwe twosoma canke zibiri tubanze dushimire cyane abantu bose tubanye muri kino kiganiro na babandi barungitse kakandi tubabwire ati big up sana muri abantu b'abagabo turabashimiye cyane bano musango zisinze ko ikintu kimwe cyangwa bibiri ushobora kongeraho kugira ngo dushobore gusiga inzira amavuta amatuzusubira kugaruka mu bindi biganiro James amashimwe gusa amashimwe no gushimira communauté yacu B-Info na B-Info Plus abantu mwese donc iyo muze communauté mwese mwiyumvemo abantu batukumadukurikira ariko kandi nihutse abadukurikira n'abatayagira sabona bikore kugira ngo bakomeze kwironkera amakuru yacu mwanya ku mwanya mucamucinda no kugakengeri ikiganiro wagikunze ukagira like sangiza n'abandi hamwe tugisangiza n'abandi kugira ngo ibintu bikomeze kuba munone nuko bivanye ngo nuko ngo ibintu ngo tuvyifuza abantu 50 ngo ntimuri ababesha ahubwo mukomeze mwiyandikisha na cyane kugira ngo mube benshi cyane message izo zirabashikira mu buryo bwihuse kandi bunyaruka cyane rero simbona yuko nta zindi undi yanze ati ndabakeje cyane bene wacu keep it up thank you none abahutu bari muri Rubaya habura iki kugira ngo bitange bataricwa nabo bazobimenya ariko ari kwitegeko umusirikare ariko nitegeko kabisa reka renda bashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro cacu cuno munsi nizera neza yuko mwamaze kumva igiye bitandukanye update zose ziri ku mirongo y'urugamba ndetse n'ivyingeje nyuma y'ivyari bimaze imisi biko biraba ndazi neza ko musisanguzi yakoze uko ashoboye kose kugira ngo mushobore kubitahura mu buryo bwimbitse cyenda bikebanuye kumbure turaza kongera mu bindi biganiro Uwiteka Imana bishatse mu wundi mwanya ndetse nabaza kukiraba mu buryo buri indirect turakeneye ama message yanyu muri commentaire turakeneye intererano zanyu kubera ko ivyo twavuze ntibiryoshe cyane iyo udakomase duza imitima duza amashugwe deja utwekeye yuko tutateko turatamba twirora kuko biratuma tugira motivation ndende cyane bano sisanguzi nagushimiye nanje ndagushimiye kodi irambire komera